abanyarwanda bategwa batabizi ntiturinda kurungika bobo umva amayiko arabashikira kuneza kunabi urumva twebwe bisaba gusa ko dukoraborana nabo baririmbyi babo banyarwanda sivyo kuko nabo ibihangange mu muziki ndundi umenga umwaka bawurangije mu gacerere kadasanzwe oya si mu gacerere yego ni barakora imiziki ninde yakoze show oya kibazo cha masho ego umukinyi mwiza agaragara mu kibuga akora media tour ya Jovebie no muri Europa zojayo Bifes arafite ibiteramo Komboza afite ibiteramo bari no bafite ibiteramo bo barafite ibiteramo gusa nuko atari vya biteramo biri ku gwego ni vya biteramo gasanga ngo akabarekana ngo umwe nakabarekana kimuhinga yagutumye ko ubwo buteramo ubwo ndabwita ubuteramo nabwo butane na bwa bundi bwo muri Europa ivyo ne ntubona yo kumenga ni nko kwisuzuguza agakoresha umwanya bo su kwisuzuguza cyane karimwe ko kwisuzuguza akesi je twarakoranye igihe kirekire twarakoranye nk'umwaka urenga pe sivyo ivyo bintu vya Freemason fambari serie cyane kandi ara n'umukozi sivyo kandi arazi gukora ariko rero nawe kungene yi branding abantu bagwa babona umengo ni comedy hari ibintu batanizera ko ari ivyo nk'ivyo rega ntibizera ko ari ivyo niyo mpamvu atanumwe yovyandika kuko ariko yovyandika gasanga kumbe rega mana ayo malevo twarayarenganye bafari pupa bose baraje kandi ari bakuru ba Inosbi twarabarenganye izo levo twarazirenganye nibashakere kutugira injiji Inosbi rero izo levo twebwe twaramaze kuzirengana pe ugerageje no kuraba Inosbi ubwo uyo bita Inosbi Dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu ku bafise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanambye ku bafise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ibyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni bwera bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sœur Dietetique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo baza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 756 canke kuri 77 936 747. Hello everybody, nizere ko mumeze bon, mumeze fresh. Yes, abakunzi ba Kamo TV dukomeza kubashimira cyane ingene mwabanye natwe mu mwaka wa 2024. Franchement, mwaratwujuje, mwaratwubatse, mwaratweretse urukundo rudasanzwe. Nico bituma tuyipfurije umwaka mwiza wa 2025 muzoranigwe mugire umugisha mu byanyu byose muze ndabivuge gute ukunda ngo umwaka uzubabere umwaka w'amata n'ubuki ya ikintu cyo ganiro cyacu ca mbere dukoze muri umwaka wa 2025 ndabona ko tuyikoranye na muntu wanyu koresha umwanya Imana ishimwe cyane amahoro cyane koresha umwanya amahoro bameze neza cenda aho bobo umwaka utanguye gute umwaka ko nawo hejeje niko ndawutanguye wawuhejeje gute neza no ndawutanguye neza cyane abanje bameze neza jewe abari iby'agaciro tusimbire gato hakujya Kanyaru twarabonye abahanzi bafite amazina ba Debene bandi bateguye ibiteramo biremereye mu Burundi gute ba Fizo ba Satbi gifashe gute ivyo bintu bo bateguye urabona neza yuko ari muri yanzira yuko twamaze kuzibira kera ibi byabavyitegura ahubwo babitegura mu bindi bihugu ivyo bindi bihugu babiteguramo rero wari ubwari Burundi bwonyene babitegura muri Kenya canke ngo Tanzania canke muri Congo babitegura mu Burundi gusa rero ubonye bamanje basubije kwanza kugura inyuma bari bamaze gutera intambwe yo kuza gutegura ibiteramo ngaha ukabona neza ko basubije kugura inyuma baraneza yuko hari réussite ku muziki w'u Burundi karakajyo keza k'abaririmbyi bacu nabo
gukora ivyo bintu u Rwanda bafite hariho stade yitwa nimba ari arena sinzi ko ari hotel Amahoro arena ni hotel arena nimba ari urumva ya ni nini cyane ni nini cyane yakira abantu benshi nayo yakira ibitaramo bikomakomeye cyane hajya bose nico baca bakora mu bisanzwe n'ahantu hasa neza cyane kabisa hameze neza rero bobo nimba baravyumvire kubitegura ni imbono yabo ni ivyumviro vyabo ariko twe natwe ntoca dushinje abarundi ngo nabo bateguriwe mu Burundi barashobora gutegura igiteramo gikomeye kigahuza abaririmbyi bakomakomeye cyane ugasanga kibereye ku mutwenzi twara ama place tukibura hari ama place tukibura usanzwe ama place ajejo kubera mu biteramo ateza ko ari ama place yamamwo stage nk'ikibuga camamwo tapi camamwo amapoto ko nivyo bintu kijejwe ubu barere nka mutwenzi zagira plaza nibwo usanga burimwo stage yamaho ariko ikibanza twe twari dufise kinini kandi ciza cyane yari efi Nyakabiga hamwe na ETS Kamenge ivyo bibanza ivyo ariko nta stage yamaho nta stage zamaho none tuvuge yuko aba artiste bacu bariko banka gutegura ibiteramo kubera kubura bibanza bikoreramo attention stage iragoye kandi twe turakenerega nkuko bari kubaka stade bwe kubaka ikibanza cyo gukoreramo ibiteramo cyo ibibanza byo kwakiramo ingenzi nk'umuririmbyi nk'ubu dufata umuririmbyi azanyo na DJ Paul ni muri arena ijya arena nayo ntabwo ari kibanza wombwira ngo umwene gihugu wese yisanzura cyane kibanza uninjiye wambaye kamba mbiri bagusohora nyine ukiri hariya mba bijya nibanza bya VIP cyane byo bikwiye kugira ibiteramo byavyo mugabo source dinirira hari source dinirira nayo nta stage yamaho stage ntiyamaho so none muvuga gute ko umuziki ndundi wateye imbere mu gihe aba artiste bacu batinya gutegura ibiteramo bitwaje ngo nta bibanza bihari bokora mu biteramo twe kuba twarateye imbere umuziki warateye imbere urabona ama million de views arakwira mu bugwa neza atanduru zirinze ko kana abarundi baramaze kubitahura nibagiserebra cyane ngo yakwije umuriyoni ikindi naco abarinzi b'abarundi benshi baramaze kugura imiduga nico baramaze kugura imiduga ariko twibukanye yuko abarundi se baba mu gisagara ca Bujumbura gusa hariho banyokuru hariho ba petit frère ababyara bacu baba ruguru badatunga Android abo iryo terambere baca baribona gute iryo terambere barashobora kuribwirwa n'abana babo kubera je sinore shaka ko nyokuru abona ubuzima bwa satwe nyokuru ari ubuzima bw'abaririmbyi bacu butabaraba pe kuko brand z'abaririmbyi bacu baba banini usanga zitandukanye cyane n'ubuzima bw'abanyokuru bari ku gatumba ntibabitahura kuko umwigeme ngaha w'umurundi kazi kugira yambare neza aboneke nk'umustar arambara ipantaro nyene nka deshire ukunu canka kamba urumva hari ibintu nyokuru waca acabona yuko umengo ngutindero no gutitira umuco ka ego rero je sinakwifuza yuko abanyokuru bacu bo dukurikirana cyane ahubwo nibamenye gusa kwa wewe uzi ko banyokuru bari ku gatumba we barungikira kana bo babibonera mu byo ubarungikiye neza cyane murungikire utuvuta murungikira gatenge akunyu gasabunyu murungikira utuntu nyene yifashishe murungikira imbuto yirimire kuko abanyokuru bacu ari rugato n'ubu muzanino arakubwira ati sigaza kantu urabona nk'aka kana arahari mu turengare urumva we aguma arima urumva wewe nivyo bimurimo tukiri kuri ico nyene simbizi wasema vumba yavuze ko abarundi twamaze kuzibira imbibe no kuvuga umuziki ndende warateye imbere uyu mwaka wa 2025 tugomba kuja kuzuza stade Amahoro mu Rwanda kubera iyo mbono wibona gute oya kubera iki tuja kuzuza stade mu Rwanda igihe abanyarwanda bo bari ku mwanya baraza bakuzuza ibibanza byo ngahe Bujumbura utero natwe tumba kubasubiza mu ndumane oya ivyo bintu byo gusubiza mu ndumane urashobora kwitegura urugamba ukabwira n'ugira urugamba yuko ugira umuteri nizo ntambara ziri professionnel ukamubwira ati je mbuca ndagutera n'est-ce pas que Uburusiya bugomba kubombarda muri Ukraine bavuga ati tere date
muri aya matariki iki niki tuzokora ibitero tuzogaba ibitero ibintu vy'intambara rero n'umuziki si cyo kimwe mugabo ni intambara nawe murimo oya ntabwo ari intambara vyitwa intambara bakundi uza wumva ngo uyu muntu ngo asomborokeje intambara ngo kwanaka umva vyitwa intambara ariko si intambara ni politike ega politike niyo ntambara politike rero yo twebwe dukoresha niyo gutegura utuntu twacu tukiyongeza bo nimba bakoze ibi twe dukora ibi tukiyongeza sivyo twe si question yo ega abanyarwanda baratuzi barazi ko abarundi bakazi bashoboye sivyo kandi ibyo baravyemera cyane sigisabo ni itegeko kuvyemera rero twebwe bisaba ko tubemeza cyo tubatera igeregenyo twagikorera nko muri Tanzania apani wabo igusubiyeyo cyabona ati baje gusubiza bimwe twabakorera bigana bo barafise ubwenge kandi we umuntu yakwemera akabona neza yuko umwihereje urumva afite ubasha bwo kukumenagura umwihaye nabi mugabo turi kuri ico ntaguciriyemwo turamenyire mu kirundi umuntu agusuzuguye agukubitira iwanyu abanyarwanda baraje batudidira ngaha kabisa none basi jico ndiko ndakwepa niki simiza vuga ngo tugiye gutegura ngo muri stade amahoro twuzuze we nande ariko abitegura we nande apana kwandikisha amajambo kandi ibikorwa bihari we ariko arabitegura nande erega mugabo ugiye kuraba bisa nk'ivyatanguye gute naba artiste bange mu Burundi bagize amaturo mu Rwanda muri uyu mwaka uheze none ayo matwa bakoze urabona byarabaye réussite byaragize réussite byagize ico bihindura ku muziki wabo canke kuri showbiz yabo usibye nyene ko Simbizi yaciye avuga ko ari kwisuzuguza none se yavuze ko ari kwisuzuguza yes kwera bagiye gukora ama media to hari inzira babikozemwo none ibi bivyo byavuga ngo tuje ngo tugiye kuzuza nukwerekana yuko dufise abafanzi b'umuziki ndundi mu Rwanda nico Simbizi yarashatse kuvuga nta abafanzi urumva bobo ivyo bintu bitangwa abafanzi none Dramati anahora aja mu Rwanda yakigwa n'abantu hora ubona ari bande baje kumwakira n'amashugo wapi we ntuzubona gusa muri studio ngo akoze ikiganiro none ivyo bintu umva izo systeme ntumva yuko ari iz'ubwana rega niyo show mwoyitegura hariya utagiteguye neza ucimbagure mu mizi ndani ugakoroka nk'umufuko w'amakara sivyo aha bahora batera amaswataha yego ari wacu hibaze rero ku munyarwanda attention nukugenda gahoro systeme gusa ihari niyo kugirane nibafate bajya baririmbyi bo mu Rwanda bajya bakomakomeye bakorana amaririmbo n'abarimvyi bacu kandi amaririmbo agahitinga urabona example nk'ubusadizwa ndirimbo z'amapiano ari kararirimba urako zikora kuri Tanzania ibaza gaci yakorana na Harmonize indirimo amapiano gahitinga mu Burundi no muri Tanzania ibaze Fida cyakorana collabo na Diamond y'amapiano gahitinga mu Burundi no muri Tanzania abanyarwanda bategwa batabizi ntiturinda kurungika bobo umva amaiko arabashikira kuneza kunabi urumva twebwe bisaba gusa ko dukoraborana nabo baririmbyi babo banyarwanda sivyo kuko nabo batabishize mu kuboko rega natwebwe ngaha bifashisha aba barinzi bacu nyene kugira baza ari bonyene basanga bashizemo Dramati na Alvin Smith nande ba Fernando basanga bashizemo ngo bafizo ngo urumva bategezwa kwiso utegezwa kunywana nabajya abantu kwa mukaba muri abagenzi ico giterero ni gitegwa mu kumenyesha nk'Uburusiya ngo tuzobatera ngo ariko ntituzorinda kubikozako twebwe turabatera ariko tumanje kubikora ko mwebwe nyene ko nimwe rufungu nimwe nzira twe nta nzira dufise urumva rero ico kintu je mbona umengo bomanza kwanza gukorana amaririmba gahitinga ku buryo abarundi n'abanyarwanda basubira kwitwa bamwe kubera bahujwe n'abarimvyi bibihangange kandi indirimbo zabo ari everywhere ari hit ubwo rero tugakora hariya nabo twababwiye yuko bazoca baza gukora ino systeme re politique yacu twe twamanze kubajya avance hariya apare yo kuzino tukaca twugara imipaka kandi neza cyane okay akajambo kamwe ku barundi bariko bihutira cyane kugira amatura mu Rwanda dushe tubandanye bo vyihoza kuko Jembo numengo diwani yarakoze twa mu Rwanda ariko yakozanye indirimbo na Mico the best
ibazi yakorana na Bruce Melody ega n'abaririmbyi bazimye usanga barazimye ni nkuko nga mu Burundi ukoranye indirimbo na Kizdan nubwo buvuye hehe na Impact ari ukoranye na Sadbi ukoranye na Dramatic ukoranye na Linoji ukoranye na D1 umva hariho kote hariho umuririmbyi mukorana ukabukomye ba Mico the best vraiment ni nk'aba King James n'abantu bahitinze bakaze ariko rero barazimye umva ico bita hits fan base abarundi n'abanyarwanda bameze cyo kimwe baraharara bose mind ni zimwe abafana bacu bose ni baba baraherara bakabahiba King James ari warazi ko bomuheba wapi bakikundira edare bikundira kivumbi gusumbya King James icyo nico kabisa rero twe yari gukora ijya media twabasi agafuma korana n'umuririmbyi warumva n'umuririmbyi akunzwe cyane mu Rwanda hamakazana iyo mari ngaha kandi gukorana n'umuririmbyi burya sugupfa gukorana n'umuririmbyi hari ibiyago byinshi biba hagati ya collabo y'umuririmbyi n'uwundi neza cyane mudakoze sho kugira mugaruze omwe uburyo buba bwasohotse kuko video z'iki gihe mwene wacu zigeze ku mafaranga menshi cyane mastering z'iki gihe zigeze ku mafaranga menshi cyane urumva ibintu byose byarakomeye numva neza ko twebwe ari vya bindi nyene je mbona neza yuko bo vyihoze bagategura ama strategy akomakomeye asumba ubwonko aba bantu badukurikirana tukiri kuri ico wavuze Akesdan ni umuririmbyi asa n'uwazimye nkuko babivuze musanzwe ntasa n'uwazimye yaravyihojeje bibi mu kiganiro twakoranye waravuga ko ari umuririmbyi yitwa umuririmbyi ni nkuko umuntu yo kwitwa umukameraman amakamera menshi atazi kuyakoresha wo muha kamera ati settingira ngo wapi nguye nta yitwa umukameraman hari amajambo menshi ariko aravuga ku kiganiro twakoranye ugiye kureba ama commentaire bamucyoza ngo numubeshi aribeshera kuri ibi na biriya wowe ubizi kwiki narakiravye ikiganiro bijya yakavuga vya Freemason kiragomba ndamubeshuze sivyo ndamubeshuze yakese sanze ibintu vya Freemason atari indoto je twarakoranye igi kukatigeza ambwira ati inzira ni yimuta aha mu Burundi nta muntu n'umadakeneye ifaranga nta muntu wadakeneye gutunga cyane sivyo nta muntu n'umwe adakeneye ubutunzi ubukene burajyana ariko ushobora kuba mutahuye nabi ngene nabivuze mu kiganiro urashobora gukoreshwa utabizi canke ubizi n'amadayimoni neza cyane n'amajini kuko yaravuze ngo nk'akaro nk'indirimbo yakoze ari kumwe na Mukombozi we yisanze uruhande rumwe yisize ibara ritukura muri video ego mu ndirimbo ngo ntazi ingene byagenze ariko izo nkinamico zo ni nkinamico so bintu bijya bintu vya Freemason twebwe abarundi sinzi ko tuzosanga kubeshwa bijya bintu vya corona batubwira ngo corona kwarondera n'umuntu n'umwe yoba yarapfuye wo mu miryango y'umugenzi wawe yapfuye bakubwire ngo tuje ku kiriyo ariko ukaguma wemezwa ngo corona ngo iramaza abantu ukabwirwa ngo muri Angleterre hapfuye abantu ngo amajana igiti gihinaga ariko ukarindira n'umugenzi wawe ari muri Angleterre akubwiye ngo nenda ku kiriyo ukabura ukabwirwa ngo mu Butaliyano hapfuye abantu ibihumbi bingahe ukarindira n'umuntu numwe urumva ukazorindira basi n'ikiziga ukabura ko bakikwereka ati ehe nguyu umuntu yishwe na corona ingene abameze ukabura nukuri ariko hari umurimbyi mundi bavuze ko yatanywe na corona umurimbyi w'urundi niyo mwungere oyaye mu nyuma baravuze ngo si corona yamwishe ngo yaragwaye nose umaririmba indirimbo za kera ejanye mu nyuma bavuze ngo ni ibintu nubwo botubwira ngo akarorero kamwe bobo muri corona ingene yahitinze ivyo bintu c'est-à-dire que bitanabayeho nibibaho n'ibintu vya Freemason rero aha mu Burundi umuntu uza dusigira ivya Freemason nukuri ivyo dugora cyane kumutahura ariko ntaguciriyemwo ntiwemera yuko hariho abaririmbyi benshi bakoresha inganga
Nganga n'indasago none je ngubesha kuba nsanga afite indasago zo kugira ngo hitinge oyaye indasago ni ibintu vya kera sivyo abanyokuru bacu indasago barazizera cyane hari ibyatsi bagira tata ugasanga baraguhaye nk'inyenyeri yo kugira y'igikundiro hari abantu usanga bafise inyatsi ugasanga tuntu twose ukoze ntidupasa kintu cyose ugize urumva ufise inyatsi urumva uguma wibwa uguma utakaza umugirane ushobora gusanga baragutenda sago zo kwica ivyo bintu canke ushobora gusanga baragutenda sago zo kugukingira ibintu by'uburozi kuburozi buriho uburozi bwo ndevyemera ko bubaho abarozi uburozi burabaho pe burozi cyo bituburozi ariko icitwa Freemason je nta murundi arampa témoignage turi kumwe live utuzinanye tuyaga ataco duhishanya ko je ikintu nizere ujambo mbwiwe n'umuntu wa muntu ataco duhishanya akesi je twarakoranye igihe kirekire twarakoranye nk'umwaka urenga pe sivyo ivyo bintu vya Freemason ntavyo nigeze ndamubona mu fe nukuri nimba yagenda mu ijoro jakesi ari gihe twavana saa 5 ijoro saa 6 hari gihe twanarara no ku biro kandi ntiyaja kuryama twarara nuko murakora twakora ibiganiro hari ibiganiro byose ko dushamo ma voix off bikini urumva cyo vya Freemason sinzi zo ndoto rega ari ibintu ushobora kurota nko naje no munsi na ijoro riheze narenda rota ndiko ndaniga umuntu neza ndiko ndamuniga ndiko ndamwica sivyo cenja ngaho ngo na jo naraniza umuntu ngo kandi nivyo naramunize oya ari ibintu by'indoto ufata nk'indoto niba uzobibona nimba sawa uzovuga ati narigeze kubirota ariko apana ucubizina muri reality hamu vyigisha abantu ushatse kubisigurira abantu ngo bategezwe kubitahura no se bintu nibibaho sawa reka tuve mu bintu byo mwisi y'umwijima twigarukira hano iwacu umuririmbyi Inosbi aheruka gukora igitaramo hano mu Burundi byagenze gute cya gitaramo bobo wese namana bikubwiye igiteramo kiri international giteramo kiri ku rwego mpuzamakungu cyo giteramo n'udafite telefone aramenya amakuru y'icyo giteramo aha mwisitewe muri bisi nimba ugenda muri bisi umva abantu baguma batera inkuru ya cya giteramo hari n'abatamenye ko canabaye ahubwo hari n'abatamenye ko Inosbi yaje neza cyane none gashara aho icyo tworenza ko nigiki none tuvuge ko ariko hakuntu abarundi twikingira abarundi je nakubwiye ati hari abaririmbyi dukeneye asake ibaze asake ibaze Rema ibaze Chris Brown erega mana ayo malevo twarayarenganye bafari pupa bose baraje kandi ari bakuru ba Inosbi twarabarenganye izo levo twarazirenganye nibashakere kutugira injiji Inosbi rero izo levo twebwe twaramaze kuzirengana pe ugerageje no kuraba Inosbi ubwo uyo bita Inosbi indirimbo yiwe abarundi umurundi wese ukivuga yo cyakuririmbira ni yope ari kumwe na Diamond eske barazanye na Diamond kugira ba performing yo yope ko ryari rya mbere aje mu Burundi yo Inosbi hirya ntirava kuri hit rya yope higira cyari mu mitima y'abantu higira cyari hit kya ndirimbo indirimbo ivuzwa mu mwanya wari wo wose n'indirimbo ifite beat iryoshe tambika cyangamutse rero twe dukeneye amalevo akomakomeye cyane twebwe na Chris Brown nga mu Burundi ijya itesi ayujuje yo posting nukuri na efi ayujuje yo poster twe dukeneye ba Diamond Platnumz Diamond haracakenewe cyane kujya n'iyindi element n'iyindi level urumva aho nabajagwa baracahari niba batuzanire n'igipasa n'igikunda hari abaririmbyi twebwe vraiment batabonetse nta gipasa abarundi baramaze kwaguka cyane barakeneye abantu bakomakomeye gose bivuze ko abateguye rya show baguye moba abateguye rya show kandi wanashimurabe nta media bana warabonye ama media ngo tuje kwakira Inosbi nabonye media menga imwe matari zibiri nubwo zoba 3 ariko abarundi urazi ngene bakira
mu bisanzwe bijya nta mpamvu nimwe yari sinzi indani abakongomani ko bari nga mu Burundi ni benshi buba baragize ntibararishe ku bwinshi baraja kuraba umuhungu wabo ariko rero twebwe natwe tubirabira ku rubuga kuri izi mbuga ngurukana bumenyi kuko trending isumba amafaranga trending irubaka amafaranga reka amafaranga ntiyubaka trending trending irubaka amafaranga kuri trending ukaronka amadie ariko ushaka kuronka amafaranga ukaca mba biraragura ukabura amadire ariko trending utayironse ejo no ko trending ikubakira nejo nejo uzoge nejo uzoge wabyitwayemo bien sivyo ariko uronse amafaranga araheze kirarangiye sivyo rero iyo bi trending yari kuba komeye isoko n'abandi bakongomani bari nyuma ko hari abatwa ngo bazuba bakongomani hari abakaze yari kubagururiye imiryango kuko ari umugwiza atunga ahayipowe yarindira rabereye site impact najya kuraba ngo yijya ngahe kuko ntiyagiye ku muryango nubwo umubwira ngo abantu bibuzuye araba kumbuga ngurukana bumenyi ivyo bintu everywhere aguma bibazwa hagiye hose haraba papa bategura ibiteramo kubera abana babo bagwa basunika hari umupapa usanga afite inoti muri bamubwira ati papa je ndakunda akabyina neza TikTok ariko sose hanze akumva yamajambo yagera ku kaza akumva yamajambo avuga ati ikintu kirakene urumva ni za trending sivyo rero hajya Inosbi bigenze kujya ninde mukongomani undi bazosura kandi kwizera wapi aranabazibiriye kubera iki kwera gutegura ibintu uticaye hamwe nguraba ingene inzira zose utegura ivyo mugabe ikosa ntabwo ari Inosbi ikosa na Inosbi rafisi igyoko na Inosbi igyoko zaramukora kore gute none nk'ubu wewe uhabwa uri mu engineer ati nyubakira etage nuvuga ati ino etage izotwara imifuko minakayisima uragira nawe uratanga ivyiyumviro none we nukuja ngwego yaya mugabo umushire muri angiro ko yarakeneye ivyunguka Inosbi Kaisiti bayitaba yarabironse nivyo none nyuma yo kubironka ninde undi azomuhamagara kandi erega kuba titabiriwe siwe yabikoze mbe warabonye amafoto indani ko yitabiriweho je nta foto nimwe nabonye ama ku kibuga c'indege gusa ko yaje nashoye nta niyo nari bwigere menya wanashaka ivyo Inosbi nawe na management yiwe burya management sinzi ko no bandiko ndakosora bansumba sivyo ariko mu bisanzwe Bob management yariyo yose muraronka idiri mukashira ku munzana atahatugiye ni bacha no guheba amafaranga ko Inosbi sinibaza ko bakenyi bati sinaza ko bakenya aho borinda kurira kuza mu Burundi ven baramaze kuri biteramo bikomakomeye mu bindi bihugu ariko bivana no kungene vyateguwe byashizwemwo bande ibaze giye giteramo cha Inosbi yaba bafizo barimwo ba Melanin Boy bande man cyari gutrendinga ngo yari Inosbi wenyene na Mr Champagne peut-être ko ari umukongoma rero bijya bintu nabone ntibavyumvire neza burya nawe uraja urashobora kuriha umuririmbyi ati mimi nahitaji msanii fulani ya wepo urumva akaba ari unamwirihira ati ukisopa mu mafaranga yawe ati jewe abemwo kubera iki gukomeza ikintu cyawe kugira ugura imiryango nejo haza bazosubire bagutume kusubira uyajye ariko uje kumara ibwirizwa ako ni nakagaye babirimo nakagaye kurumva ntabakene nejo kuzogaruka avuga ati bizogusha nzogaruka ntazogaruka tampi pour vous. Okay. Nubwo ibihangange mu muziki ndundi umenga umwaka bawurangije mu gacerere kadasanzwe. Oya si mu gacerere. Yego. Ni barakora imiziki. Ninde yakoze show? Oya kibazo cya amashow. Ego umukinyi mwiza agaragara mu kibuga. Akora media tour. Ya Jovebie no muri Europa zojayo. Bifese arafite ibiteramo. Komboza arafite ibiteramo. Bari no bafite ibiteramo. Bobo barafite ibiteramo gusa. Nuko atari vya biteramo biri ku gwego ni vya biteramo gasanga ngo akabarekana ngo umwe nakabarekana kimuhinga yagutumye ko ubwo buteramo ubwo ndabwita ubuteramo nabwo butane na bwa bundi bwo muri Europe ivyo ntumona yo kumenga ni nko kwisuzuguza gakoresha umwanya bo su kwisuzuguza cyane karimwe ko kwisuzuguza kubera iki nukwera bataja hamwe
ngo bategure ikintu kimwe kinini kizima cyane. jewe iterambere ndiko ndaribona mu ba artiste bato bato. Ubu tuvugana Samba Famba ari mu gihugu ca Kongo. Bijya bintu wewe nta cizere biguha yuko abarundi vraiment tuko turizegwa cyane gose. Muri Kongo batumye ko abakomiti. Hajya muri Kongo Famba yagiye na Gasore barigeze kumutumako. Umwaka weze nibatari mu myaka 2 iheze barigeze kumutuma kumva n'abarundi babahajya muri Kongo. Ako gace karimo abarundi benshi. Karimo abarundi benshi ni nkuko dufate mu Buyenzi urako ari abaswahili benshi. Umva umuntu aririmba za Kaswida ateguye ikintu hajya mu Buyenzi haratwika. Cyo kimwe n'umuntu yoza ngo ari indirimbo mpimbaza nka Rivera muhimbare mu Buyenzi vrema. Ntiyo kwatsa. Mugabo uko biri kose je ndayabona nkuko umengana ikintu gihambaye cyane kuri aho ikintu gito. Si ikintu gito. Gusa nuko usanga na branding ega Bob urashobora kuronka amahigwe ugasanga nawe branding yawe nico kintu ntibingana nubwo coba kinini ugasanga kiguma citwa gito kuma gisuzuguritse gusa. Reka nce nurira kuri ico nama media ngahe wumvise avuga ibintu bya Famba. Ni ya branding nakubwira yuko ungene wewe unyurushwa kuri branding kuko yukeneye ikintu urakibamwe. Urabona nk'umuririmbyi ngakunda gutukana dufate muririmbyi majority akunda yitwara nabi. Urabona nkuko ungene Rinoji basameze indero yiwe ba Melanin Boy indero bafise yaba ku social media yaba mu muziki baririmba. Urabona neza yuko hari abantu babizera cyane bavuga ati abungu burisomeye. Sivyo? Famba rero umukomedie kandi abanda yitwara nk'umukomedie. Kujya Famba ikimutunze azogikomeza. Kitamutunze ntazogikomeza. Famba ushatse kwa baseriye akabibonamwo amafaranga. Famba ari seriye cyane. Kandi ara n'umukozi. Sivyo? Kandi arazi gukora. Ariko rero nawe ukungene yi branding abantu bagwa babona umengo ni comedy. Hari ibintu batanizera ko ari byo. Nk'ibyo rega ntibizera ko ari byo niyo mpamvu atanumwe yovyandika kuko ariko yovyandika gasanga kumbe ni afishe yikoreye niki yigire urumva ni namangete yigire urumva ya branding kwa kungena abantu wabamenyereje bijya bintu bizomusaba kwitanga ikimazi gikomeye cyane kuko no mu ntara za ruguru ahora akora amashuri abantu umengo ni comedy babona umengo ni blague kweriki mu mwuga arashiramo blague par contre mu mwuga hari umwe dushaka gushiramo blague ariko ngarutse mvuga nti nimba ijya blague ashiramo imutunze kandi je ndazi ko imutunze ni yikomereze sivyo ariko abandi bakomedie bo mu bindi bihugu babari très sérieux cyane sanga bari très sérieux cyane kandi cyo naco razaho kivuga ku mikoro make gute Famba nta mahera afise. Famba afise amahera no nta mahera afise gute adafise amahera kandi ari ku kivi oya kuba ku kivi siko kugira amahera reka urazi yuko abakora cyane atari bo baronka amafaranga abakora cyane ndabizi sibo baronka amafaranga mugabe ibintu Famba akora akoresha amafaranga nta mafaranga menshi akoresha nifasha yanyaronka nta mafaranga menshi akoresha bobo mu bisanzwe Famba arakeneye amafaranga kugira yagura ubwonko hari ibintu yumvira gukora je ndamaze kumuha amayide y'ibintu yokora ikibazo garuka handi nyene nta bije kujya n'umukomedi kandi je hatwara umugenzi magara yego cyane ndabizi je rero hari amayide twicara tugapanga parko ugasanga turiko turakuza ibintu uzyo ugibona convocation nawe kubera Kenye wa muntu hakumumara amaze akambwira ati wewe ntabubasha igahajya agateka umuntu agateka arakihereza hajya umuntu agomba kugufungishwa tumwereka yuko bidakunda ko nawe regana amafaranga ucu manya mategwa n'agashambara none rero Famba nta kuntu yoba seriye cyane ko abaye seriye ari ibintu bimusaba by'amafaranga sivyo none nk'ubu yokora video yokora comedy yayikoresheje drone ninde mu comedy ngarakoresha comedy drone ukabona image ya drone ntawe akumva ko hari akantu yoba akoze kandi kuvugisha abantu mu buryo buri professionnel buryo buri seriye kandi abantu boza ati umuhungu ari seriye ibyo akaca bongera kandi cyakora nka comedy n'umuntu ahitinze mu kindi gihugu akaca yizanira
aha akabahereza urumva izo etape zose ataragira inguvu n'ububasha bwo kuzikora azoguma muri blague kandi abarundi bazokoma babona yuko ari muri blague ari mu community wa blague. Okay, bizorangirira aho nyene. Sawa, turi mu ntango z'umwaka wa 2025. Yeah. Turacari nuvuga ko tukino mu mpera za 2024. Yeah. Yeah. Harabaye amashow menshi atandukanye mu mwaka turangije. Yeah. Y'abarimbyi kandi batandukanye mugabo nuvuga amashow adafashe. Nkakoresha umwanya zijya show wazibonye gute, wazakiriye gute, ni giki woterera kugira ngo bazo perfection muri mwaka twatanguye. Cyinshi twarabiyaga hanyene kwa Kamotive. Amashow yose yaba twarayaga. Turakeneye bavyita gute mu gifaransa? Inauguration. Yeah. Bo dukeneye innovation. Kwisununura. Yeah. Mu bisanzwe twebwe nkuko kera mu minsi yahera gato inyuma ibiteramo byose wasanga ari sadbifizo abarundi bararambirwa baravuga ati akuna turakeneye andi maraso vraiment sivyo niho tutangura kubona abandi ba Double J ku biteramo takubona ba Dramati takubona ba Alvin Smith batangura nabo kwigaragaza gukora ibiteramo ivyo navyo rero abarundi amaze kona yuko nabone navyo ne vyaramaze kubarambira. Yeah, kintu gikenewe ngaha ni giki harakenewe igiteramo c'ubumwe kibahuza bose za biteramo vy'ubumwe apana ngo rinojina ko aba bantu badukurikirana ni bamwe ega jabafana bankurikirana banje bitwa abafana banje nibo bafana ba Rinoji neza cyane kuko ivyo babonye kwa Rinoji nivyo baza bambaza bisigura ko turabasangiye sivyo tukeneye rero bakora ibiteramo ukabona nk'itimu y'abaririmbyi batanu dengo barakoze show kandi show yiteguriwe neza cyane yateguwe neza sivyo y'amateka sivyo apana ku mutwenzi no ndachanse cyo kintu kwa ku mutwenzi n'ahantu habarundi kurya umuziki kuko sound yahagira ni misi yose ya sound inga neza amatara yaka kwa kundi nyene stage ya Maria yindi nyene buryo umurimvyi kuja kuri stage haro nabantu batamenya ko ari umurimvyi agiye kuri stage ibereye mu vyiyo urumva ariko hari amatere ujamo nyene n'umuntu akavuga ati uyu muntu agiye mu giteramo kandi bazogarukana ivya biteramo ndasuye kukivuga ivya biteramo vyo ku murango hakibona. Okay, kuri ico nyene hari abaririmbyi bamwe bidoga ngo mu mwaka duhejeje bidoga ngo abama batumigwa abama bahagwa amadiri ni babandi nyene bakanavuga n'amazina mugabo singombye kuyavuga we kijya kintu nkakoresha umwanya ntaco kivuga ko bo ico no kivuga ko ni iki ni ababaha amadiri babandi nyene umunsi abarundi byabarambiye uzovyibonera bazotangura gutera amaswata uzobona igiteramo nta bantu cyaroza ikindi bazoca baca ubwenge babona ko hari gikenewe burya si twe tuzobivuga bizokwivuga vyonyene. Okay, mu kurangiza ikiganiro cyacu mu mwaka uheze aba promoter mwaragwanya urugamba rukomeye cyane gose mu kuzibira imbibi nkoresha mvugo kugira ngo umuziki nyarwanda cyane cyane ntusuye kutuvogera no kugira ngo umuziki ndundi ufata ijambo mu gihugu cyacu kandi vire mico mwaragishitseko code chapeau muri umwaka wa 2025 kwitega iki ico uno mwaka bo kwitega ni impinduka nkuko habaye impinduka muri 2024 hazotegezwa kuba impinduka example jewe bariko barabona jewe koresha umwanya bariko barabona changement ya Jesse vyabe ni ngwamba ikirezi ntamenya ko cera jeje amo ndarivuze ndatahura ijambo navuze kandi mba ndarifitiye nico no ridefanda ko sivyo kandi jewe ubu ndiseriye cyane ndi kimwe mu karorero kaba promoter ngaha mu Burundi hari abantu bakoze uyu mugabo ba promoter kwera bankunze canke bakunda ukungene bagukurikirana bakunda ibikorwa byawe rero ni baze tuje hamwe rero dukomeze ubwonko dukuze ubwonko bwacu tubone kure nta kitazokunda nimba umuziki nyarwanda byarakunze ko tuzibira
nta kitazokunda pe nta kitazokunda 2025 abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye ko aho tuzobona bitameze neza tuzohagorora ko abarimvyi bacu baroroshe kugorora cyane nimba ari abaririmbyi boroshe kugorora n'abarimvyi bacu ko baratinya batinya iki baratinya uruvugo benshi baratinya uruvugo twere duhagurutse ko ukuboko kumwe kuri yaga ariko ntikwimara ubugi neza cyane tuhagurukiye rimwe rero aho yateza guhindura bategerezwa guhindura iyo bijya hose ategerezwa guhindura bitega impinduka ikomeye cyane nkakoresha umwanya rero particulièrement abantu tukwitege kwiki je koresha umwanya munyitege kuza mu yindi shusho kuko iyi shusho irapasa narayigerageje irapasa hajya gusara cyane amanyama gusaba agufasha gusara agufasha gusaba rero banyitege ko nuvuga iki apare iby'umuryango wanje n'umuryango wanje ariko ni na entertainment naje banyitege ko naje nzogira akantu kazofasha basa abantu nimba ari babiri canke batatu nanje ndema reka tugushimire kuba washoboye kubana natwe muri kino kiganiro asante sana mugabo sinzi ko hoba hari ico tutavuze ko oya ini 2025 turayitanguye reka turabe iyo bitumutwe tuzogaruka tubandanye dushikiriza abantu bacu kandi bazodutahura reka dushimire n'ababanye natwe muri kino kiganiro dukomeze kubipfuriza kugira ibihe byiza muri umwaka wa 2025 ciao ciao God bless